azamuke yigishe. Iminota yawe 15 uyikoresha neza. Naam. Yes. Haleluya. Amen. Turashimiye Imana iduhaye akakaryo ko kugira ngo tubandanye twiga kugira ngo tumenye ukuri. Ivyigwa nibaza yuko abari ngaha muri ko murabikurikirana kuva ku cambere gushika ku cuno munsi tugira twigishe. Yego. Kandi ndashima Imana ingene ibi vyigwa vyagiye biratondekwa kuko vyose biza bivuga kuri Yesu Kristo. Yego. N'uyu munsi rero nico gituma iki cigwa gihari kugira ngo dutahure neza mbega Yesu Kristo ninde, afise igikorwa ikihe. Vy'ukuri icigwa kivuga ngo uwizeye umwana w'Imana afise ubugingo budashira. Aho nta kabaza karimwo, nta makenga, nta kuja hirya no hino. Uwizeye umwana w'Imana twebwe turemeza ko afise ubugingo budashira. Si twebwe tunavyemeza, ariko ivyanditswe vyera biravyemeza. Reka mpere mu cete ca mbere ca Yohana 5 uhere ku murongo w'9 ugeze 12. Yohana wa mbere 5:9 aravuga ati ko twemera intahe ishinzwe n'abantu, intahe y'Imana yo n'agaheta. Intahe y'Imana yo n'agaheta. Kuko intahe y'Imana ari iyi. Ni yihe? Ari uko yashingiye intahe ivy'umwana wayo. Yego. Uwizera umwana w'Imana niwe afise iyo ntahe muri we. Manuka. Uwutizera Imana aba ayigize umubeshi. Yego. Kuko atemera intahe Imana yashingiye umwana wayo. Kandi iyo ntahe ni iyo ntahe rero niyo dukeneye. Imana data yashingiye umwana wayo ni yihe? Kandi iyo ntahe niyi nuko Imana yaduhaye ubugingo budashira. Yaduhaye ubugingo budashira. Kandi ubwo bugingo nyene ko buri mu mwana wayo. Buri mu mwana wayo. Wahejeje? Uwufise umwana wayo niwe afise ubwo bugingo. Uwufise umwana wayo uwo nyene niwe afise ubwo bugingo. Twavuze ngo ivyanditswe vyerekanye neza ngo intahe y'abantu irashobora kwemerwa, ko dushobora kwemera intahe z'abantu. Iyi Imana yoyo irahambaye. Iyi Imana rero yashingiye umwana wayo ko mu mwana wayo harimwo ubugingo, kandi uwutamwizera ntafise ubwo bugingo, ariko umaze kwizera uyu mwana w'Imana afise ubugingo. Wahejeje 12 aravuga ati uwudafise umwana w'Imana, udafise umwana w'Imana ntafise ubwo bugingo. Ntafise ubwo bugingo. Aha rero dushaka kuraba neza yuko iki cyanditswe ari ukuri muri Bibiliya yose. Wanashaka Imana data, aba bagabo bavuze ko bizera Imana data. Bavuze yuko itavyara. Imana yabo ni ngumba. Ariko ivyanditswe vyerekana yuko Imana data ishingira intahe umwana wayo. Kandi mu mwana wayo harimwo iki? Ubugingo. Ubwo bugingo ikibuha abande? Abizera uwo mwana. Abizera uwo mwana nibo bafise ubugingo. Aba rero baraza kuza batwereka uwo wundi bashobora kwizera bakagira ubugingo atari umwana w'Imana ari we Yesu Kristo. Reka nibandanirize. Mbega Imana data ikomeza kubishingira intahe ku mwana wayo ari mu bugingo. Yohana 3:16. Yohana 3:16 aravuga ati ku basoma n'abandika. Havuga ngo iki? Ndasoma inyandiko. Aravuga ati yego, kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi. Imana yarakunze abari mu isi ibakunda urukundo rutangaje. Ariko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Urwo rukundo rwarayitumye itanga umwana wayo w'ikinege. Ibiseva ritabivuze, ijambo ry'Imana ryo ribivuze. Bibiri yivuze ngo rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Umwizera wese ntazapfe rubi. Uwizera nde? Uwizera Kristo umwana w'Imana. Wa mwana w'Imana.
ntatope rubi ariko ahabwa ubwo bugingo budashira. Uwo yizera Kristo ntapfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira. Icigwa subire ndakibibutse kivuga kiti uwizera umwana w'Imana afise ubugingo budashira. Aha kandi kubw'urukundo Imana yakunze abari mw'isi rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege, umwizera aronke ubugingo budashira. Reka mbandanye subira mu cete cya mbere cya Yohana. Yohana wa mbere igice cya 4 ku murongo w'icenda. Haravuga ati ko basoma n'abandika. Yego. Iki nico cyasara urukundo rw'Imana muri twebwe. Nuko Imana yarungitse umwana wayo w'ikinege. Yasubiye kuvuga ngo Imana yarungitse umwana wayo w'ikinege mw'isi kugira ngo duheshwe ubugingo nawe. Duheshwe ubugingo nande? Nawe. Aha hose ndiko natanga inyandiko zigaragaza yuko Imana Data ariyo ubwayo yirungikiye umwana wayo kugira ngo muri we abariho abantu bose baronkera ubugingo budashira. Yesu bwiwe arabyivugira yuko ari we atanga ubugingo budashira. Yohana 14 umurongo wa 6. Yohana 14 ku murongo wa 6 aravuga ati, havuga ngo iki? Yesu arababwira ati ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo. Ego. Nta ushika kuri Data ntamujanye. Yesu avuga ubwiwe ati ni jewe nzira ukuri n'ubugingo. Mu yandi majambo ushaka ubugingo budashira uburonka hehe? Kuri Yesu Kristo. Uburonka kuri Yesu Kristo biciye mu kumwizera. Arasubira akabyivugira. Aha hoho rero ngira nsome na gaheta. Yohana 6:47. Yohana 6:47 ku basoma n'abandika aravuga ati, Yesu bwiwe yipfugire ko ari we atanga ubugingo budashira. Ndasoma inyandiko. Iravuga iti, ivuga ngo iki? Nukuri ndababwire. Ego. Uwizera afise ubugingo budashira. Nukuri ndababwire. Havuga ngo iki? Uwizera afise ubugingo budashira. Ararahira ati nukuri ndababwire. Uwizera afise ubugingo budashira. Twagiye kandi muri Yohana 10:27. Yohana 10:27. Igice cya 10 ku murongo wa 27 aravuga ati ko basoma n'abandika. Ndasoma mu izina rya Yesu. Soma. Aravuga ati ababaye intama. Yohana 10:27. Ababaye intama zanje bumva ijwi ryanje. Ubu ni Yesu yivugira ati ababaye intama zanje bumva ijwi ryanje. Nanje ndabazi. Nabo barankurikira. Ego. Kandi nanje baho ubugingo budashira. Jewe Yesu ababaye intama zanje ndabazi nabo baranzi. Jewe Yesu abonyene banzi abonyene nanje nzi ndabaha ubugingo budashira. Ntaho bazokwigera bapfa rubi gushitsa ibihe bidashira. Bamaze kwizera Yesu bakamwakira mu buzima bwabo ntibazigera bapfa rubi ariko bazogira ubugingo budashira. Nta handi hantu na hamwe, nta yindi nzira n'imwe dushobora kuronkeramwo ubugingo budashira kiretse muri Yesu Kristo wenyene. Ngira baraza kutubwira ko hariho iyindi nzira. Nibaza ko baza kutubwira ko hariho uwundi mugabo twokwizera asingirwa intahe n'Imana Data atubonye nuwo niwe ndungitse arimwo ubugingo, umwizera atagira ubugingo. Nibaza ko baza kutuzanira uwundi muntu. Nimba atari Yesu ashobora gutanga ubugingo budashira, uwashingirwa intahe na Data ari wese, mbega uwo wundi ashobora gutanga ubugingo budashira ni nde? Baze kuza ngaha bamutubarire. Abigishwa biwe baramushingira intahe. Icete cya mbere cya Yohana 5:13. Icete cya mbere cya Yohana
13 haravuga hati ku basoma n'abandika. Yego. Ivyo ndabibandikiye mwebwe mwizeye izina ry'umwana w'Imana. Mwebwe mwizeye izina ry'umwana w'Imana. Kugira ngo mumenye yuko mufise ubugingo budashira. Mumenye yuko mufise ubugingo budashira. Bande abizeye iki? Umwana w'Imana. Umwana w'Imana. Nagira mbwire abakristo bari ngaha n'abayisilamu bari ngaha yuko ubushaka ubugingo budashira ari uwizera wenyene umwana w'Imana. Nta wundi muntu ashobora gutanga ubugingo budashira, nta kindi kintu gishobora gutanga ubugingo budashira kiretse Yesu Kristo wenyene. Undabire iminota isigaye tubandanye. Yego. Genda mu Baroma 6:23. Igitabo ni c'Abaroma igice ca 6 ku murongo wa 3. Yego. Ndasoma murongo wa 23. Yego. Urakoze cyane. Haravuga ati yego, ingero y'icyaha n'urupfu ariko ingabire y'Imana n'ubugingo budashira. Ingabire y'Imana n'ubugingo budashira bubonerwa muri Kristo Yesu umwami wacu. Bubonerwa hehe? Muri Kristo Yesu. Kristo Yesu nde? Umwami wacu. Ubugingo budashira bubonerwa hehe? Muri Kristo Yesu umwami wacu. Nimba abantu bose bari ku isi barakoze ibyaha bivuye ku gucumura k'umuntu umwe, kuko niko ijambo ry'Imana ritubwira. Usomye Abaroma 3:23 yerekana ko bose ari abanyabyaha kubw'icyaha cyakozwe mu itongo rya Edeni. Rero ngo ingero y'icyaha n'urupfu, mugabe ingabire y'Imana n'ubugingo budashira bubonerwa hehe? Muri Kristo Yesu. Ingabire Imana itanga n'ubugingo budashira, kandi ubwo bugingo budashira ibutanga gute? Yabutanze mu mwana wayo Yesu Kristo aza mw'isi, iramurungika mw'isi kugira ngo abamwizera bace baronka ubwo bugingo nk'ingabire ivuye ku Mana. Uyu munsi abizera Yesu bafise ubugingo budashira. Yohana 3:36. Yohana 3:36. Ego. Haravuga hati ku basoma n'abandika. 3:36. Uwizeye umwana, ndasubiyemo kandi uwizeye umwana w'Imana arafise ubugingo budashira. Ariko utumvira umwana ntazobona ubugingo, ariko uburake bw'Imana buguma kuri we. By'ukuri izi ni imbabazi z'Imana, kandi kuba twaje ngaha ni ukugira ngo abantu bose batahure inzira bakwiye gucamo. Yesu ubwiwe yavuze ngo ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ushika kuri data ntamujanye. Kandi ngo ababaye intama ziwe abo baramuzi nawe arabazi. Aha nawe bavuze ngo uwizeye umwana niwe afise ubugingo, ariko utaramwizera nta bugingo afise muri we. Igihambaye rero ngaha gikomeye cyane nuko uwutizeye uyu mwana w'Imana uburake bw'Imana buguma kuri we. Ikintu gihambaye rero ngaha nagira mpamagarira umuntu wese atarizera Yesu, atarizera uyu mwana w'Imana yarungitswe nk'ingabire ivuye ku Mana kugira ngo muri we tuharonkere ubugingo budashira. Amwizere kugira ngo aronke ubugingo budashira. By'ukuri nta kindi kintu na kimwe twokwitwaza, nta kindi twokwireguza, kuko ibyanditswe biri ngaha kugira ngo bidutomorere ukuri. Rero uri ngaha wese atarizera umwana w'Imana amenye ko uburake bw'Imana buri kuri we. Nukuvuga wa murongo twasoma mu Baroma 6:23 kw'ingero y'icyaha n'urupfu. Urupfu rurabarindiriye kandi ni Gehenomu, ariko imbabazi z'Imana ziracahari. Imana ibahezagire. Amera. Mashi menshi kumwigisha.
mwigisha arakoze cyane. Reka duhe kaze mugenzi wanjye ahagurutse umwigisha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, ku ruhande rw'abisilamu tugomba duhagurutse umwarimu umwe kugira ngo azatubwire ashobore gusigurira abantu. Dukurikije kuri ikigo aheje gutanga ngaha, turabe yuko abayizeye umwana w'Imana ariyo bazoronka ubugingo budashira kabisa. Turahagurutsa mwarimu Idirisa, falyatafadhali mashukuru. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Reka mandashimire abayisilamu n'abayisilamukazi mwashitse hano. Nongera shimire n'abakristo bateguye igikorano kaduhamagara kugira ngo ukuri kuje kumugaragara. Imana ibahezagire muzopfire mu pagani muzopfe mwabaye abayisilamu. Rahuma. Amina. Urazi impamvu muze amajambo birababaje. Umwarimu akamara iminota 15 ariko arasuzugura Imana avuga ko Imana ivyara. No mubabaro mudasanzwe. Twebwe ku myemerere y'abayisilamu ndasubiyemwo. Ku myemerere y'abayisilamu bazi ubushobozi bw'Imana n'ubukuru bw'Imana. Imana irarengeye kuvyara nk'ibiremwa. Kweli. Uhitana general ukamugira kaporare ukacuza ukavuga kuvuga ukuri. Imana n'umuremyi wa byose niheza kurema byose igaruka iterinda abantu ngo n'ubupagani impeni vyare n'Imana ivyare. Imana yonyene iremera ivyara ututu isuzugura ngo yavyaye akona agasuzuguro karenze no kwemera kweli. Kandi hari abashikira ngo yego bavuze ivyo batumva n'ubwoba bwo gusuzugura Imana. Abo ni babandi barira batazo wapfuye. Ariko ikibazo bagize nabonye ni kimwe kweli. Bumvise ngo data ntibaraza batangura ngo data gisigura iki. Twisunze abanditsi ba Bibiri ya pana amajambo y'iwacu. Tuvuze data ntibisigura ngo ni papa yatuvyaye. Eka reka nifasha Bibiliya usanga atari yo wagira haki. Bibiliya ntagatifu inasema hivi, ijambo Bwana data lisobanura iki? Neno Bwana katika Kiebrania, mu Kiebrayo maana yake mimi ndiye Mungu. Jewe ndi uwundi. Alifunulia Musa indira bisigura ati ni jewe ndi uwundi. Bisigura ngo ndise w'abantu. Hapana. Enda mwike. Aina cyo Imana kuva 3:14 Imana yacibwira Musa uyu Bwana gisigura iki? Soma inyandiko. Imana yishura Mose iti. Imana yishura Mose iti ndondiwe. Ndundi we. Ibyo ryo sobanuro rya data Bwana ariyo Bwana nduwo ndiwe. Nico gituma n'umugabo mu rugo ni umuhagarikizi wa byose muhira. Mugari usigo ngo yavyaye. Eka bigaroga batavyara kandi babitwa Bwana. Kandi biko ba Bwana kuko bisaba kore bahagarikiye kweli. Bafise amategeko bashinga mu rugo bisigura ngo bagugwa cyaronka abana wapi. Ibyo bimaze kubananira bumvise ngo data bumva ngo Yesu yavyawe n'iki? N'Imana. Wallahi turashimira Imana twebwe abayisilamu. Alhamdulillah ala ni'matul islam. Imana yamaze kubona upagani nk'ubu igaca iturungikira intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Uyu Muhammad aca tuzanira ukuri ababanyikije kweli. Aca tubwira ngo iki 18 Qur'an umurongo wa 2. 18 Qur'an umurongo wa 2 kwizina ry'Imana nyene babazi nyene muwe. Ugushimagizwa gukwiye ni ukwa Allah. Twebwe Abisilamu turaje gushimagizwa gukwiye no kuba Imana rugira byose twebwe mwirabyara nk'impene Imana ibyare nka jewe nk'ibiremwa bisozuguritse. Oya
turayishimagiza ko nikibirengeye. Ego we yamanuye mu guhishurira umusavyi wiwe Muhammad. Wewe yamanuye mu guhishurira umusavyi wiwe Muhammad. Igitabo ceranda yagikingiye kubamwa amahinyo. Ico nta mahinyo uza kuza rugendo ufunda ku buntu. Ubwo mukubitwa mu muntu. Kiratomoye. Iki kiratomoye. No kugira ngo kigabishe ku bihano bibabaza. Abantu kugira ngo tubagabishe no ku bihano bibabaza vy'umuremyi. Bikomoka kuri we. Kandi giye inkuru nziza abemeye Imana. Iki gitabo gihani inkuru nziza abandi bemera iki? Bamwe bakora ibikorwa vyiza. Imana bagakora n'ibikorwa vyiza. Uko bazoronka impembo nziza. Uko bazoronka impembo nziza. Bazire mu buzima budahera. Bazire mu buzima budahera. Kinaburire bamwe bavuga bati iki gitabo cyaje kuburira aba bagabo kibabwira ngo iki? Bavuga bati Allah uhoraho Imana rugira byose umuremyi Allah afise umwana. Ubwo n'ubupagani kuko Imana igize umwana ntibikibaye imwe. Eka imene byari imbere ariko batubwiye niko Yoshua yavuze hirya yejo. Ingurube ikabyara ingurube, zicaziba ingurube nyinshi. Impene ikabyara impene, zicaziba ihene nyinshi. Inka ikabyara ihene nyinshi, zicaziba inka nyinshi. Imana ikabyara iki? Imana zigacaziba imana nyinshi. Ubwo rero n'ubupagani Imana ni imwe rudende. Itabwirizwa rya mbere iruri leta kuzogwa mu muriro. Kweli weje gamukoma amashigo ko muraryohewe. Ubupagani nk'uvugirwa imbere yanyu. Ego vrema ingorane acaraza rero. Ikigwa kivuga kiti mwumvirize ngenda ngo wizeye umwana w'Imana ni wafise ubugingo budashira. Bemeje sikabaza wizeye umwana w'Imana ni wafise ubugingo budashira. Si sawa? Muranyumvira akakana ndagasubiramo. Uwizeye umwana w'Imana ni wafise iki? Ubugingo. Nimwaza hano munzanire inyandiko Mariya nyina wa Yesu yizera umwana wiwe. Si sawa? Munzanire ahantu Dawudi yizeye umwana w'iki? W'Imana. Kugira tuko Dawudi azoca mu muriro. Unzanire ahantu Aburahamu yemeye umwana w'Imana. Kugira Aburahamu azogwe mu muriro muje mwijuru mwibwe. Si sawa? Genzo hombera aho Aburahamu yahombe. Cyane nk'umwisilamu Aburahamu atigeze avuga ibyo by'umwana w'Imana. Nzohombera Aburahamu yahombe. Nzohombera Mariya nyina wa Yesu yahombe. Kuko ivyo ntavyo yigeze yizera. Ubwo n'upagani. Kweli akarorero. Uwizeye umwana w'Imana ni wafise ubugingo. Cyane cyagira ikibazo yagiye mu byete byinshi. Arasoma muri Yohana 3:6 icete cya Yohana wa mbere 5:9 wintahe y'Imana. Iyi si ntahe y'Imana ni ntahe y'abavugiye Imana. Banditse ivyo vyese. Subiramwe 5:9 Yohana wa mbere 5:9. Gwete gwa mbere gwa Yohana 5:9. Ibintu mwiyandikiye ngo nabashize ntahe. Wapi? Iyi si Imana yabivuze. Oya kabisa. Soma inyandiko. Gwete gwa mbere gwa Yohana 5:9. Yego. Inyandikiragira iti. Igira ngo iki? Ko twemera intahe ishinzwe n'abantu. Ngo ko twemera intahe ishinzwe n'abantu. Ejo hahise Yesu ati jewe Yesu singomba gushingirwa intahe n'abantu. Ngo fise ubushingira intahe ni Imana data ariyo yanu ne. Abantu ngo bemeye intahe z'abantu abasaba pagani. Yesu ejo yarabyase ko twemera intahe ishinzwe n'abantu. Intahe y'Imana yo. Intahe y'Imana yo n'agaheta. None ibyo byavuze Imana. Eka urusumureka n'ibyo byomba bivuga. Yavuga ati intahe yanje nayo. Ati intahe yanje jewe Imana. Kandi byete bwagiye mwandikirana ukomeza harabandanya. Yego. Intahe y'Imana yo n'agaheta. Intahe y'Imana n'agaheta. Kuko intahe y'Imana ngo kuko intahe y'Imana ari iyi ni iyihe? Ari uko yashingiye intahe yashingiye intahe by'umwana wayo. Ngo yashingiye intahe by'umwana wayo. Banza ugezaho tubahinyutse. Imana ngo yashinze intahe y'umwana wayo. Ntibavuze umwe? Bavuze umwe. Hebwe ntibavuze umwe? Umwana wayo. N'ikigo kivuga kiti uwizeye umwana w'Imana ni wafise ubugingo. N'uyu umwe. Reka mbaze Imana mbe Mana ufise umwe? N'Imana yavuga ati ufise umwe muzoba muri abanyakuri. Kweli. Niyo avuga ati hariho n'abandi muzoba muri ababishi. Kabisa. Kuvayo 4:22. 4:22 nyandikiragira iti. Igira ngwiki. Kandi uzubarire Farao uti. Uzubarire Farao uti. Uku niko warahagize. Uku niko warahagize. Ngo Isirayeli n'umwana wiwe w'imfura.
Waislamu takimbiri. Allahu akbar. Imana iti Isirayeli ni umwana wanje w'imfura. Ni wowe uyu abantu bizera bakaronka ubugingo budashira. Ni wowe uyu. Nibariza bariya ba bosi hariya. Ubu Imana mwatubwiye uyu mwana mwatubariye. Abantu bizera bakaronka ubugingo. N'uyu tubonye mu gitabo cya Bibiliya kuvayo 2:2 yitwa Isirayeli. Ni karu. Niwo mwana w'Imana abantu bizera. Niyo fura y'Imana. Niwo mwana mwatubariye abantu bizera. Bose ngo chwe siho bari. Kubari kimwe ari mutazi iryo jambo. Naam. Abiswe abana b'Imana muri Bibiliya ni benshi. Benshi cyane. Ariko ari bisigura ko bazizera abo bana bose bazoja mu ijuru. Wapi? Kwitwa no kuba ni ibintu bibiri bitandukanye. Kabisa. Si sawa? Isirayeli ni we fura. Acha duha nini nyandiko. Mutaje Bibiliya ndayisoma kandi raha. Yohana 3:16. 3:16. Mutego mutwe. Yego kabisa. Nimwe mwayitanze iyo nyandiko so nyandiko. Yohana 3:16 havuga ngo iki? Inyandiko gira iti kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi. Kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi. Ariko gwatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Wari yo cyatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Banzorindire. Imana kuvayo yatubwiye ko Isirayeli n'umwana w'Imana w'imfura. Ikinege n'wa kangahe? No mwana atagira uw'imbere yiwe n'uwumukurikira. Hariya mwimbo mukuvayo twasanze ari Isirayeli. N'uyu bakwiye kwizera karavugingo budashira. Eka. Barahakanye ngoya baravuguruka Imana. Ndiragaze kumvira. Kweli. Ariko nimba ibinogo baragwayo. Kabisa. N'uyu ngira n'uwo Isirayeli. Ni Isirayeli. Isirayeli batamunsi ni Yakobo. Yakobo yarongoye abagore bangahe? 4. Nicyo bituma cyavuga ngo oya. Arafite ibyakwevye. Kweli. Wazo ko ari mukinga afite impamvu. Yego. Ariko n'uyagize abagore bane Yesu umwana w'Imana. Uzapinge. Ndakongera n'abandi. Kweli. Si sawa? Kabisa. Ngo kugura kundi Imana yakunze abari mwisi. Ngo gwatumye itanga umwana wayo w'ikinege ngo umwizera wose ntazopfera aronka ubugingo budashira. Ikibazo kirahari. Kwizera umwana w'Imana nta kosa rirabamwo. Eka kuri mwebwe. Nkuko bavyemera kwizera umwana w'Imana bituma uja mwijuru. Nibatubwire. Mbeho bamwizera gute? Bamwizera gute? Muri Matayo 17 Yesu yavuze ngo nimwihane kuko ubwami bw'ijuru buri hafi. Nabo mukatubwira ngo barakijijwe hagati ya Yesu na mwebwe mubeshi ninde? Urumva kwizera gusa ngurosa ubugingo. Ninde yakubisha? Wizera gute? Wizera iki? Ko mutatubwiye nuko mumwizera. Ni Isirayeli. Mu biki? Uwo Isirayeli. Nimuzahane mutubwire. Tirara ryazina nuko Yesu umwana w'Imana tumwizera kuri kimwe, icya kabiri, icya gatatu, icya kane, n'icya gatanu. Hama tumakosora. Doga ongera 14. 14. Inyandikira babwira iti kandi uko Mose yamanitse inzoka mu bugaragwa. Kandi uko Mose yamanitse inzoka mu bugaragwa. Niko umwana w'umuntu. Ngo niko n'umwana w'umuntu. Nawe akwiye kumanikwa. Nimwaza hano muze kumbarira. Uyu mwana w'umuntu yamanitswe ninde? Nuno mwana w'Imana abantu bizera gusa nawe ni nde? Kandi ni babiri. Ni babiri nyine. Uwo muntu baramwizera azomanikwa bamwizera. Uwo muntu azomanikwa. Bace bamwizera ko yamanitswe. Baronka ubugingo budashira. Uwo Imana nawe yaramutanze gusa. Yamutanze gusa ngo umwizera gusa. Abantu baronka ubugingo budashira. Muze rero hano nk'abamenyi. Mudusobanurire. Uyu mwana w'umuntu wateye imisumari yitwa nde? Uw'Imana nawe ninde? Kuko muriko muraducanga. Uwo muntu yari inkoni. Wari inkoni ninde? Acaja muri Yohana 10:27. 10:27 Yohana. Yohana 10:27. Inyandiko nayo irababwira igira gwiki. Murumvirize. Nimuze kurogota mutumvirije. Murumviriza neza. Ababaye intama zanje. Bumva ijwi ryanje. Nanje ndabarindira. Mu bantu mwicaye hano. Ninde yagendanye na Yesu akumva ijwi? Muri mwebwe yabaye intama ya Yesu. Yesu yari imbere akaba ari nyuma kumva ijwi. Ninde ninde? Nimba tari mu benshi mwazanye hano mwene mwari muri intama za Yesu. Bandanye mwarimu. Harabanaye yego. Bumva ijwi. Nanje ndabazi. Nabo barankurikira. Ati barankurikira. Kandi nanje mbaha ubugingo budashira. Abo barankurikira ndabaha ubugingo budashira. Nabo bazokwigera bapfa rubi gushitsa ibihe bidashira.
reka turabe Yosuwa na ntuze hagira mugenzi we na Kaziri turabe ko aba bantu barimwo baba Yesu yari karavuga yego Matayo 19:27 yabwira nde nande 19:27 inama za Yesu mwende murimwo inyandikira gira iti igira gutya uno Petero aramubaza ati mubagenera Yesu akumva n'ijwi ryingiye baganira mu ijwi kurindi bamubaza bati mbega twebwe ko twahevye byose tukagukurikira none tuzohabwa iki urumva Yesu agiye kwigira mu ijwi ati harabavye none udusigaye twenyene biragenda biri Yesu arababwira ati Yesu arababwira ati ndababwira ukuri yuko mwebwe wowe urimo ariko arabadoma ku rutoke mwebwe ndababwira ukuri yuko mwebwe umva ngo nabariya oya mwebwe nabagendanye na Yesu zantamaziyo mwebwe abagurikiye aho umwana w'umuntu azovyagira ku ntebe y'ubwiza bwiwe umbaro w'Imana abamukurikiye umva bazi ko ari uw'Imana wapi aho umwana w'umuntu ari we Yesu azogira gute azovyagira ku ntebe y'ubwiza bwiwe namwe muzokwicara ku ntebe 12 mugire gute ukiri manzi imiryango 12 yabaki y'Abisirayeli muze gutwereka 13 ya Yoshua na wewe Kaziri nabajya aba nabyo biyizi urabareka oya intebe yanyu y'13 iramaja kandi Yesu yagenanye na 12 nyene n'intebe zirateguwe tukazicara ari 12 kandi baba ntibemera ko Yesu ari umwana w'Imana bemera ko ari umwana w'umuntu acaragenda aja muri Yohana 6:7 umwanya ngo waheze ndagaruka ego salamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Waislamu la hasiona la hasiona yetu muhimu ni kiti